Nkurunziza Bosco niwe yabikoze cyo kwiba bakoresheje ubuyeri babishishije kuri telefone. Nkurunziza Bosco na Ndiyovugayo Tite basanzwe ari abanyororo bafungiwe ibohero rikuru ry'Igitega. Bakaba barafashwe ucaha bakoze igenekerezo rya 10 Ruhuhuma mu mwaka wa 2026 cyo kwiba bakoresheje ubuyeri babishishije kuri telefone. Umuti babigenza gute? Kungene babigenjeje uyu Nkurunziza Bosco niwe yabikoze mu nyuma za gufashanya n'uyu Ndiyovugayo Tite. Mutiro yabikoze gute uyu Nkurunziza Bosco? Avuga yuko afata nomero ya telefone yiyumviriye mu mutwe, agaca yandika muri telefone yiwe ahasanzwe yandika izindi nomero, hanyuma agaca araba yuko iyo nimero yoba ari umuntu asanzwe yari yarayishize kuri bwa buhinga bita WhatsApp. Asanze atari yarayishizeko biba bigikunze, ngo asanze yari yarayishizeko ubwo buhinga ca bikunda kuko acagerageza kuyinjiramwo mu guca nawe yugurura WhatsApp akoresheje iyo nimero, hanyuma agashaza gutelefona umwe mwene ni telefone w'ukuri amubwira ati jewe ndi umukozi wo muri Limitere, ati mbega ubona bya Limitere bifata kuri nimero aho uherereye atubahehewe, akamwisha ati muri kano karera, ati mbega ubona bifata? Amubwira ati ntibifata. Agaca amubwira ati rero ko bidafata hariho nimero ngiyandaguhe, ati uze guca uyindungikira. Iyo nimero agaca yimubwira, agaca yimurungikira. Wa wundi wa musuma amaze kuyironka aca amubwira ati banza uzimye gatoyi telefone yawe. Wa musuma amaze kuyironka aca rero ayikoresha agaca yinjira muri ya telefone ya WhatsApp y'ukuri yumwe aja kuyibwa. Hanyuma rero aca atangura kuyikoresha atelefona abagenzi canke yandikira ubutumwa abagenzi bumwe mwene telefone w'ukuri ababwira ko ari we abasaba amafaranga. Ibiro bari babigize yaciye atangura gusaba amafaranga muramu wa nyene telefone w'ukuri, kuko nyene telefone w'ukuri yari uwitwa Niyonkeza Jean Reno. Acatangura rero gusaba amafaranga muramu uyu mwene telefone vy'ukuri. Yaramurunkiye rero bwa mbere 100 kuri Rimikash, bwa kabiri mu 200 kuri Rimikash, ubwa gatatu aca amusaba 500. Ibiro yabimurunkiye akoresheje inote bankobu inote, ariko aya ntiyashoboye kuyatora kuko mwene gusabwa amahera yahavuye amenya yuko atari wo mu muryango w'ukuri, ariko arayamusaba. Aca rero aritura inzego baca barakora amatohoza rero abona gufata abantu babiri, kubera kuko amafaranga amwe ayo yari yayarungikiye kuri bankobu inote yari y'uwundi bakoranye yitwa Ndiyovugayo Tite, bakoranye ico cyaha nawe nyene urumva n'umunyororo bari kumwe hariya. Ibi rero birahanwa, ubusuma burahanwa n'ingingo z'amajana 315 38 n'ingingo ya 38 vy'igitabo mpanavyaha zihana ubusuma bakoresha amatelefone bakiba abantu kubuyeri. Aha rero nibaza yuko abantu benshi baramaze kumva ubutumwa nk'ubu bw'abantu babatelefona bababwira yuko ari abakozi bo muri Limitere, bababaza ivya telefone zabo kuntu zifashe, mu nyuma bagashaka barungikira nimero bakababwira bati cumbwira iyo nimero ndaguhaye, muzoce menya ko rero mugira mwibwe. Ubu ni bumwe mu busuma bukorwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none cane cane ibica kuri telefone.
rero dosiye yabo umva bari basanzwe bapfunzwe kandi bari bafungiwe ibyaha bikomeye kuko uyu wa mbere Nkurunziza Bosco yafashwe mu 2015 yagizwa kuja mu mihari yitwaje inkoho no kubitunga ibigwanisho yaciriwe imyaka 30 umva ntebe bwaheze. Uwagira kabiri nawe yagirije kwica umuntu nawe yaciriwe imyaka 20 umva bari basanzwe bafunze. Mu kuvuga ko haca biyongera ko rero ibihano bindi bishasha bijanye n'ibi byaha byo kwiba bakoresheje muri no misi kandi hariho abantu bagize imisi bibwa mu buryo twari tumaze kuvuga ngaha inshuro nyinshi tuburira abantu aba bantu mu kwibwa basabwa abasuma bababwira yuko bagomba kubaronderera impapuro zo kwinjira mu bihugu byo hanze zimwe bita visa. Ubu rero ibigize imisi bihari barabasaba kandi bakabasaba amahera menshi 2,000 vy'amadolari y'abanyamerika 2,500 bitatu gushika kuri 4,500 bakababwira yuko izi visa baza kuzibahera mu gihugu kimwe mu bihugu byo muri kano karere cyane mu Buganda. Bagashobora ati rero ntushobora kuzironkera mu Burundi sohoka uze udusange mu Buganda Kampala cyangwa ahandi niho bagushirira kwizo visa. Abibwa rero bamaze gutanga amafaranga barava ngaha bakagenda muri ibyo bihugu kimwe muri bino bihugu by'akarere bashitseyo bagashobora bati nimuzane impapuro zanyu z'inzira bita passport kugira babashiriremwo za visa bakazizana hama bagashobora babashirira ko visa za magendo kuko bavuye ino bababwiye yuko baca muri ibyo bihugu byo muri ico gihugu nko mu Buganda kugira ngo bazoce batera babandanya baja muri ibyo bihugu byo hanze cyane ibihugu by'Iburaya harawe cyane muri Georgia. Bamaze rero gufashirira ko izo visa zitari zukuri muri ama passport yabo baranabaherekeza bakabajana ku kibuga c'indege cyo mu Buganda kugira ngo bababwira yuko bagira bagende muri bya bihugu bya za Buraya n'ahandi byo hanze bakoresheje izo visa. Hageze rero aho binjira aho basuzumira impapuro bafise baba babasezeye bo batanga ko abazi neza ko baza guca bafata basuzumire baca basanga bafise visa za magendo bagaca babafashe bamwe bumva bari babahererekeje babereka bati mwebwe nimubandanye ngaha baca biruka ko abazi neza ko nabaca bafata. Yego hari babakurikiranwa bagatinda bagafatwa naho no muri abo bantu mugurumva abo bantu baca bafatwa ko bariko bakoresha impapuro za magendo amaviza atari. Ivyo rero biraharaho biribonekeza muri no misi adushatse kubwira abasura kuburira abantu kubisi rya mbere tubivuze impapuro impapuro bita visa ziha uburenganzira abarundi kuja mu bindi bihugu byo hanze cyane za Buraya. Nta na rimwe ushobora guha amafaranga wundi muntu ngo ayikuzanire visa ntibiba kuko visa mubwira bayitange hariho amakanda bagufata hari ahantu ushira intoki bagufata amakanda ifoto bakagufata ifoto bonyene bifati tari yo barungikiye ivyo bintu ukazobona umuntu akubwiye yuko umuha amafaranga ngo agiye kukuzanira visa ikuzanire uzocumenya yuko wiba nko muri Buraya cyane ibihugu byinshi byo mu Buraya murazi yuko kugira uronke ico kintu bita visa cyo kwinjirayo cyane mwe bita visa Schengen murazi kutegereza guca ngaha muri ambassade y'Ububirigi ngaha utishikiye wowe wenyene ngo bagufotore bagufata amakanda wewe uyikeneye nta muntu n'umushobora gutuma ngo agenda bigukorere bayigura. Abantu rero baza babesha ko bashobora kubaha amaviza mutigeze mugenda ngo babafotore babafata amakanda bamenye neza ko bari kubaribwa kandi muri no minsi bari kubaribwa cyane. Uturero tumwe tubiri tuvuze muga murazi ko muri no minsi hari busuma bwinshi bukoreshwa ubuhinga bugezweho kandi bica ku telefone barabitelefona bakakwandikira message bakubwira yuko ibi nibi ubikoze ugasanga uri